Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Burundi urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose bavuga ko rubona amatora ateganijwe mu Burundi mu mezi atagera kuri 2 adashoboka ngo kubera ibura ry'ibitoro. Mu gihe rero bidakunda yuko abantu biyunguruza ngo bashike hirya no hino kubera uburyo bwo kwinguza bugoye ivyo vy'ibitoro, turabona yuko bizoba bigora abarundi kuronka imigabo n'imigambi itandukanye kugira ngo bihitiremwo abazoja gutora. Turajya no mu nama mpuzamahanga kwikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano muri Afrika ibera mu Rwanda. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yatabarutse. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ubushinwa bwatangaje ko buzokwihora Amerika kubera amakori ku bitumizwa hanze Donald Trump yashizeho. Ivyo bikaba vyotuma isi yegera intambara y'ubudandaji ku isi hose. Ingingo zatangajwe na Beijing zirimwo ikori ryiyongera ry'ibice 34% ku bintu vyose biva muri Amerika. Ivyo bihuye n'ibiciro vyatangajwe na Bwana Trump ku munsi wa gatatu. Abategetsi b'Ubushinwa bazogenzura kandi igurishwa ry'ubutare bumwe bw'agaciro kanini ku isoko rya Amerika. Vyongeye ayandi mashirahamwe yo muri Amerika yashizwe ku rutonde rw'amashirahamwe atizigirwa. Izo ngingo zitegerezwa gutangura gukora kwa Kanuza. Shanghai abaguzi bariko barihweza nimba ivyo biciro bizohindura ingene bahora basuma. Uyu numwe muri bo. Kubijanye n'ikori ku bidandazwa biva hanze, iryo kori n'iryongerwa ko kubiraba abanyagihugu b'ibihugu vyombi ni bibi. Impande zombi zizogirwako ingaruka. Ariko nka jewe ubwanje nta bintu vyinshi biva hanze ngura, numva atangaruka nini bizongirako ku bwanje. Habaye kundi gukoroka cyane kwa gaciro k'imigabane ku masoko y'imitahe muri Amerika mu gihe abantu babandanya kwikura imigabane yabo ku isi ku munsi ugira kabiri mu kwishura kitangazo rya President Trump ry'amakori. Igiciro cha Dow Jones cagabanutse 2.9% kwijana mu ntango zigurisha. Imigabane yo mu mabanki yo muri Amerika ni imwe mu yakozwe ko cyane kuko abanyamitahe barushirije kwihebura kubijanye na kazoza k'ubutunzi. Ibiciro by'ibitoro navyo vyakorotse. Igiciro c'akagunguro k'ibitoro bitayunguruye ko mu bwoko bwa Brent kagabanutse gashika munsi y'amadolari 66, kikaba ico giciro gitoya kuruta ibindi mu kiringo c'imyaka 4. Ibiciro byo mu bihugu vya Buraya vyagabanutse nk'ibice 4%. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio avuga ko bizomenyekana vuba nimba Uburusiya bwifuza ko haba amahoro muri Ukraine kandi ko Washington izomenyera Moscow ku bikorwa vyayo atari ku majambo gusa. Ivyo Rubio yabivuze inyuma y'inama y'abashikiranganje w'imigenderanire n'amakungu mu bihugu biri mu muryango w'abivunira umwansi hamwe OTAN yabereye Buruseli. Ivyo bikaba bije mu gihe hariho guhagarika umutima gukomeye muri Ukraine no migwa mikuru y'ibihugu vy'Iburaya kubijanye n'ico benshi babona ko ari amayeri ya President Putin yo kubitevya. Inkuru ya Dani Abahad muva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Bitandukanye na Ukraine, Uburusiya ntiburiyemeza guhagarika imirwano mu buryo busesuye. Moscow yarabanje nagira ibyisaba kubijyanye na zimwe mu ngamba. Kugeza ubu Amerika yashoboye kwemererwa na Ukraine. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yabwiye abanyamakuru ko yizeye ko amahoro agishoboka.
ariko aburira ko Perezida Trump atazagwa mu mutego w'ibiganiro bitarangira kuri ayo masezerano. Yagaragaje ko Amerika yifuza ko Uburusiya butera intambwe igaragara muri ibi byumweru aho kuba amezi, ngo naho ubundi Amerika igomba kuzongera gusuzuma uburyo yari yakoresheje. Imwe mu ntumwa zikomeye za Bwana Putin yagiriye ibiganiro i Washington, niwe muntu wa mbere w'i Moscow wo ku rwego rwo hejuru ukoreye urugendo muri Amerika kuva Uburusiya bwavogera Ukraine. Abakuru b'ingabo bo mu Bwongereza no mu Faransa bari muri Ukraine kugira ngo baganire ku bijanye no kurungika inteko ziva mu bihugu bya Mozambique mu gihe ho guhagarika intambara. Ubwongereza no mu Faransa vyamaze igihe kibirongoye imyiteguro yo gucungera umutekano bihuza n'ibindi bihugu bitari bike vy'Iburaya na Mozambique bihugu bitari vy'Iburaya. Ariko Urusiya buragwanya cane iciyumviro cyo gushira ingabiza ezo zose ziva mu bihugu bya muri OTAN muri Ukraine. Hagati aho umukuru w'akarere ka Kharkiv muri Ukraine avuga ko abantu 5 bishwe, abandi barenga 30 bagakomereka mu bitero byabaye mu ijoro ryakeye bigabwe n'utudege tutagira abadereva two mu Burusiya. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Wazara mukuru w'igihugu ca Korea y'Epfo yasavye imbabazi ku byo yakoze inyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu yemeje ko akugwa mu butegetsi agaca kugwa mu mabanga ubwo nyene. Sentare Ntahinyuzwa yavuze ko iyo ingingo ya Yoon Suk Yeol y'igihe gito yo gushira itegeko ryo mu bihe byo mu ntambara mu kwezi kwa 12 guheze vyagize ingaruka mbi cyane. Abacamanza bose bahurije kuri ico cemezo kandi amatora mashasha azocaba mu misi 60. Mu butumwa bugufi Bwana Yoon yavuze ko yicuza vy'ukuri ko batashitse ku vyo abantu bose bari biteze. Hari impungenge yuko imyerekano yo kwanka ingingo ya sentare yaririndiriwe kuva kera yovamwe akaguma, ariko gushika ubu mwene iyo myiyerekano yabaye mu mahoro. Bangladesh ivuga ko Myanmar yemeje ko impunzi z'abarohingya 180 zishobora gutahukanwa mu gihugu cabo, ikaba ari intambwe ikomeye yo gutorera umuti ikibazo c'impunzi kimaze igihe kirekire. Iryo tangazo ryasohotse inyuma y'ibiganiro vyabereye mu nama y'akarere i Bangkok. Myanmar niragira ico ibivuzeko. Bangladesh yakiriye impunzi zirenga miliyoni z'abarohingya, bakaba ari abayisilamu b'inkehwa batotezwa muri Myanmar bahunze injyane zikomeye zabereye muri leta ya Rakhine. Utwigoro two kugerageza gutahukana abarohingya mu gihugu cabo twabaye mbere twarananiwe kuko izo mpunzi zari zaranse gutaha zitinya gukurikiranwa n'ubutungane no kwimwa uburenganzira shingiro n'ubwene gihugu. Jacques, urakoze. Ninahira dukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Ana makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru y'akababaro. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, mwajyaga mwumva rimwe na rimwe kuri radio, yitabye Imana yasize guhagarara ku mutima nk'uko bitangazwa n'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda. Itangazo ry'ibi biro rivuga ko Mukurarinda wari ufite imyaka 55 yari arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal Kigali. Leta y'u Rwanda yasohoye ubutumwa ivuga ko yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo kurana nawe. Reka ibindi ku buzima bwa nyakwigendera tubibwirwe na Feneka Kwaya. Alain Mukurarinda wamenyekanye ku kazina ko mu buhanzi ka Alain Muku yari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021. Mbere yaho yabaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aba n'umushinjacyaha mu manza zirimo n'urwa Victoire Ingabire, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yari n'umuhanzi w'indirimbo zirimo iz'urukundo ndetse n'uw'indirimbo Tsinda Batsinde yamamaye yo gushimagiza umurwi nserukiragihugu mu mupira w'amaguru w'u Rwanda Amavubi. Bimwe mu biganiro bya vuba yaherukaga kugira mu itangazamakuru harimo ikiganiro ku gucana umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, u Rwanda rushinja kubogamira ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo no kugira uruhare mu gutuma rufatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi bwavuze yuko bubabajwe n'icyo cyemezo cy'u Rwanda.
uyu wize amashuri abanza mu Rugunga aho ni mu mujyi wa Kigali yaje kwiga n'amategeko mu gihugu cy'Ububiligi. Niwe wumvikanaga avugira leta y'u Rwanda mu bitangazamakuru bikoresha indimi z'ikinyarwanda n'igifaransa. Alain Mukurarinda asize umugore n'abana 2. Tujye i Kigali mu Rwanda, tugume Kigali mu Rwanda harimo kubera inama mpuzamahanga kwikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano muri Afurika. Bayiteguriye bavuga ko bazashakisha uburyo iryo koranabuhanga rishobora guteza imbere ubukungu no guhanga udushya ku mugabane wa Afurika. Iki giterane cyateguwe ku bufatanye na Banki y'Isi na Guverinoma y'u Rwanda. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nama, mugenzi wanjye muri BBC Newsday Burak Rukwesa yavuganye na Paula Ingabire, Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ikoranabuhanga no guhanga udushya. Turanezerewe no kuba twakiriye inama mpuzamakungu ku ikoreshwa ry'ubwenge butari karemano AI muri Afurika. Iki ni igihe gihambaye kuri uyu mugabane, bigaragaza yuko Afurika yiteguriye gufata akazoza kayo mu minwe. Ku bijanye n'ico twiteze, hazosohokamo itangazo rishizwe ko igikumu n'abafatanyabikorwa n'amareta, itangazo ryerekana aho twifuza kongereza inguvu mu gukorana, mu gushora imitahe no ku bijanye n'uburyo bw'itumatumanako na za mudasobwa n'ibindi by'inyubako bijana, hamwe rero no guteza imbere ubushakashatsi. Ikindi twiteze ni ugushiraho akanama kajejwe AI ku rwego rwa Afurika, kazoba kagizwe n'imboneza zizoba zijejwe gushiraho gahunda izokwisungwa mu guteza imbere AI. Twaganiriye kandi ku gushinga ikigega c'ubwo bwenge butari karemano kizokwegeranya uburyo n'imitahe ikenewe mu kuzibira ibihengeri tubona muri kino gihe ku bijanye n'inyubako n'uburyo bukenewe kuri za mudasobwa n'ubumenyi bijana, ndetse no gufata mu mugongo impano z'abarema bishasha kuri uno mugabane kugira ngo dutore inyishu z'ivyo dukeneye mu iterambere. Ndibaza ibikenewe vyihuta kuruta ibindi, kuko birazwi ko ubu buryo bwa AI busaba amasoko ntanganguvu menshi cyane gose. None izo nguvu zizova hehe? Umugabane uhagaze hehe kuri iki kibazo? Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi biba ari ngombwa. Turiko twihweza ibikenewe guherako mu guha ubushobozi AI amasoko ntanganguvu. Ni ikintu ca ngombwa tubanza kwihweza. Dufise ibihugu vyamaze gutangura umugambi w'inguvu za nucleaire, kandi vyinshi bibona yuko AI ari kimwe mu mpamvu ziri nyuma yo kurondera kugwiza bene izo nguvu. Turabona ibihugu cane cane mu buseruko bwa Afurika biriko birakora ku mugambi wo guhuriza hamwe amasoko ntanganguvu atandukanye, kandi ibi nivyo turiko turakora kugira ngo tubone amasoko ntanganguvu dukeneye azokoreshwa mu butunzi bushingiye kuri AI, inguvu z'umuyaga nkuba, amamega, abantu, no kumenya ko dufise ibyangombwa byose bijanye n'igenzura. Igiharuro muba mufise cerekana ibico bivuze ku mugabane wa Afurika. Ni kuki Afurika ikeneye AI? Ku bijanye n'ibiharuro, uburyo bw'intango dukeneye ntibuja munsi y'imiliyaridi 60. Aya ariko azoshogwa cane cane muri za mudasobwa dukeneye no mu bakozi, ariko dukeneye ayarenga izo miliyaridi 60 n'isemo twihaye ryo gutangurirako, ariko tugakomeza kuduza uburyo twegeranya kugira ngo buhure n'umutahe dukeneye gushoramwo nk'umugabane. Ngira benshi barazigana u Rwanda ruba ruri imbere mu gutegura imigambi ya kazoza, ubibona iyo uhageze. Ariko rero hariho n'abavuga ko amanama nka benaya muyakora mu ntumbero yo kugira mugaragare neza mu maso y'amakungu, kuko munegugwa. Ibi ubivuga kwiki? Inyishu yanje nuko AI ari ikintu kigezweho ubu kiriko kiraganirwa ku mugambi. Navuze ko kuba banegura ko kugira ngo musamaze ku byo munegugwa ko mufasha mu hare wa M23 mwishe nyuma ya benaya manama. Nibaza ko arabashaka kudusamaza kugira ngo ntidushire inguvu mu bikenewe nk'umugabane. Ico nabonye muri iyi minsi ibiri heze nuko abafise uruhara bose muri iki gisata bari ku kivi mu nzira yo guteza imbere umugabane, kandi ntituzosamazwa n'amajambo nka benayo. Ngira murategera namwe impamvu ibi bikomeye, kuko iyo akarere kamwe gihungabanya umugabane wose. U Rwanda rurashigikiye M23. Nibaza ko maze kwishurwa akarenga rimwe kuri iki kibazo.
twaratomoye neza yuko tutari muri Kongo kandi twebwe ikituraje ishinga n'amahoro n'umutekano ku Rwanda. Paula Ingabire, Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ikoranabuhanga no guhanga udushya, wasubizaga ibibazo bya Burak Rukwesa. Tuje mu Burundi, aho urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose rurimo kwitegura kwitabira amatora ateganijwe mu Burundi mu mezi atagera kuri 2, ruvuga ko ayo matora adashoboka mu gihe abitoza badashobora gushyikira abanyagihugu ko kubera ibura ry'ibitoro ryabaye karande mu gihugu. Ayo matora y'abashinga amateka, bakenguza amateka, bajyanama amakomine n'imitumba ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 6, mu gihe kwiyamamaza byo bizatangira hagati mu kwezi gutaha kwa 5. Mu kanya kashize navuganye n'umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose Kefa Nibizi, watangiye ansobanurira impungenge bafite. Ubwa mbere hoho ico kibazo sico mu runani Burundi bwa bose gusa, nibaza ko ari kibazo kiraba imigambwe yose izo biri kwiritoza, kuko ivyerekeye igitoro bihanze abarundi bo mu migambwe itandukanye. Uko twe tubibona nuko abitoza bateza gushikira abazoba batora, bakabasigurira imigabo n'imigambi babatunganirije kugira ngo abarundi bashobore guhitamwo abo batora bafatiye ku migabo n'imigambi bashikirijwe n'abantu bazoja kwitoza. Mu gihe rero bidakunda yuko abantu biyunguruza ngo bashike hirya no hino kubera uburyo bwo kwinguza bugoye ivyo vy'ibitoro, turabona yuko bizohava bigora abarundi kuronka imigabo n'imigambi itandukanye kugira ngo bihitiremwo aba bazoja gutora. Ariko kandi ibintu vyo kwiyunguruza bishobora no kugira ingaruka nk'abantu bahagarikira amatora, ugasanga bagize ikibazo cyo gushikayo, ntituzi ko mu mugwise nibo bazoba bitunganije neza. Mu itangazo ryanyu muravuga ko musaba leta guteganya izindi nzira, izo nzira nizihe? Inzira yoroshe n'abandi bamaze kubisaba nuko hoca hatunganywa ibiganiro biri hagati ya leta n'imigambwe hamwe n'abigenga bari byanikije kuzoja mu matora, bagaheza kumvikana ingene bo bikora. Inyishu se ko ari igitoro, ubwo no gushaka igitoro cyangwa no kugira ngo hajyeho izindi nzego? Ivyo gushaka igitoro ni leta irondera igitoro, ntabwo ari abitoza barondera igitoro. Leta rero yakibuze iraheze hamagare abari kwitoza bose, twicarane tuvuge duti ko vyanse ko dutunganya amatora, ko abantu bashika ku kibuga kwiyamamaza, bati mbega none dufate inzira izahe. Aho rero kumbure mu runani Burundi bwa bose turashobora kuba twoshikiriza iki, abandi bagashikiriza kiriya, abandi kiriya, tuhagira aho duhurije duti inzira yumvikana dufashe niyi. Cyo cyadusaba yuko hoba ibiganiro vyihuta twumvikane ingene izo nzego zojaho mu gihe leta yadashoboye gutorera umuti ico kibazo. Ubwo baramutse bemeje ko ubutegetsi buriho, inzego ziho zikomeza kugeza igihe igitoro kizabonekera nta kibazo n'ibindi. Oya, ivyo ntivyoshoboka kuko urumva inzego zihari zo zaramaze guheza ikiringo, ntiboshobora kubandanya kandi baraheje ikiringo, abo kiringo cabo giheze baca bavaho, hanyuma abandi batukumvikana duti none tuzishireho gute ko amatora adashoboka atagitoro kihari. None mwebwe mu runani Burundi bwa bose icyo mubona ibyo biganiro bishobora kugiraho ni iki? No gushyiraho inzego z'inzibacyuho ni iki? Urumva nivyo hariho ivyo runani bwiyumvira, ariko icihuta muravyumva yo inzego zihari zihejeje ikiringo, hanyuma bikaba bidakunda yuko amatora atunganywa kandi bwizo shingiro dufise rikaba ritekanya amatora. Uko bigenda kose kica cihuta nuko hayitakazaho leta afata kibanza imanzi igatorera umuti ivyo bibazo vyananiye leta, igeze igatunganya amatora meza bose bashobora kujamwo, hama tugasubizaho rero inzego nziza ziba zije zikurikije amategeko. Ariko urebye mu kahise ku Burundi se ubwo ntabwo gushyiraho inzego mfata kibanza kwaba ari ugusubira inyuma? Jewe sinibaza ko hari ahandi hantu inyuma twosubira hasumba aho tugeze uno munsi. Aho tugeze uno munsi nibaza uravye ingene abanyagihugu babayeho mu vyerekeye ubutunzi n'imibano, bari inyuma cane ugereranije n'igihe twari muri izo leta mfata kibanza, kwizatowe zananiwe. Nibaza yuko iyo nzira nayo nyene ari imwe mu zishoboka kugira ngo dushobore kuraba yuko igihugu c'Uburundi cogorora. Kefa Nibizi, umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose, BBC yabajije urwego rujejwe amatora seni mu Burundi ico ruvuga kuri izo mpungenge. Umuvugizi warwo asubiza mu buryo bwanditse ko
mu gutunganya amatora umugwi seni uguma ukorana n'abegwa n'amatora bose kandi udakekeranya ko ikibazo c'igitoro kiri mu myitwarariko y'inzego z'igihugu zisanzwe zibijejwe. BBC gahuza miryango unoneho no mwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriye kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriweho neza abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru izakomeza mu mpera z'icyumweru. Imikino kuri ubu iri kuvugwa cyane n'iy'amakipe arwanira igikombe Rayon Sport na APR FC. Kuwa gatandatu Rayon Sport izaba iri Rubavu aho izasura Marine, bisanzwe bizwi ko ari ikipe itayorohera. APR FC izerekeza mu Bugesera guhura na Bugesera FC. Rayon Sport iri imbere ya APR FC yirusha gusa inota rimwe. Mu Burundi naho shampiyona y'umupira w'amaguru igeze ahakomeye, amakipe abiri aracyahatanira umwanya wa mbere kandi arushanwa amanota abiri gusa. Yose azakina ku cyumweru. Aigle Noir iyoboye urutonde rw'agateganyo ifite umukino utoroshye na Vitalo ariyo ifite igikombe, ariko ubu iri ku mwanya wa gatandatu, naho Bomamuru ya kabiri ikazakina na Rukinzo iri ku mwanya wa gatanu. Tujye mu Bwongereza. Shampiyona ya English Premier League irakomeza mu mpera z'icyumweru. Umukino ukaze ni derby y'umujyi wa Manchester United ihura na City nk'uko tubibwirwa na Prudence Ngyumva. Arsenal ni izabimbura isura Everton mu mukino wa mbere w'umunsi wa 31 wa Premier League. Ni nawo mukino wa nyuma izakinira kuri Stade Goodison Park. Abakinnyi ba Mikel Arteta bari basanzwe bari mu isiganwa ry'igikombe mu buryo nk'ubw'umuhango, kuko kugira ngo Arsenal ibe yakura Liverpool ku isonga bisaba imibare myinshi irimo gutsinda imikino yayo 8 yose isigaje gukina. Kabone n'ubwo umutoza yabikora ntibihagije, byasaba kandi ko Liverpool yo itakaza imikino nibura 4 mu 8 isigaranye. Ibintu yego bishoboka mu mupira w'amaguru, ariko ku ikipe itaratsindwa muri shampiyona kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, ibyifuzo bya Gunners byo gutwara Premier League ku nshuro ya mbere mu myaka isaga 20 bisa nk'indoto. Crystal Palace izakira Brighton Hove Albion, naho Bournemouth yari imaze iminsi igaragaza amashagaga ariko ikaba imaze imikino 7 itaratsinda izasura West Ham mu murwa mukuru London mbere y'uko Aston Villa ihatana na Nottingham Forest. Ku cyumweru Manchester United na iri mu bihe bibi izakira mu cyaba wayo Manchester City mu mukino Pep Guardiola yifuza gukomeza guhatanira kurangiza mu makipe 5 ya mbere, kuko iby'igikombe byo isa niyashyize merwe mu isaho. Brentford izacakirana na Chelsea, naho Tottenham Hotspur yarayitsinzwe umukino wa 16 muri 30 maze gukina ifite icyizere cyo kwivurira umukokwe kuri Southampton ifite insinzi 2 gusa kuva shampiyona yatangira mu kwezi kwa 8 kwa 2024. Yumiye ku mwanya wa nyuma. Ni mu gihe Liverpool nitsinda umukino wayo ku cyumweru ifitanye na Fulham izaba isigaje gukusanya amanota 10 gusa kugira ngo yegukane igikombe. Urakoze cyane Prudence. Soreze mu mupira w'abagore, Perezida wa FIFA Gianni Infantino avuga ko Ubwongereza buzakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cy'abagore mu mwaka wa 2035. Mu kwezi kwa gatatu Ubwongereza, Scotland, Wales na Irlande y'Amajyaruguru batanze icyifuzo cyo gufatanya kwakira iki gikombe. Mu mategeko yo guhererekanya kw'imigabane mu kwakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, FIFA ivuga ko irushanwa rigomba kubera ku mugabane w'Uburayi cyangwa muri Afurika. Portugal, Espagne na Maroc nabyo byari byifuje gufatanya kwakira icyo gikombe, ariko igihe cyo kubisaba cyarangiye kuwa mbere badatanze ubusabe bwabo, bityo hakirwa icyifuzo cyatanzwe n'Ubwongereza. Amerika niyo izakira igikombe cy'isi cy'abagore mu mwaka wa 2031. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngyumva muri icyo kiganiro cy'imikino. Reka tugume i Kigali mu kiganiro Baza Muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Igituntu ni indwara ikunze kugaragara ndetse inakomeye, ariko iyo umuntu ayivuje neza agira amahirwe yo gukira. Uyu munsi turayiganiraho na Dr. Yves Mucyo Habimana mu ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
indwara y'igituntu ni indwara yandurira mu mwuka, ikaba iterwa n'agakoko ko mu bwoko bita basile kitwa basile de coque. Umuntu yandura iyo ndwara iyo yandujwe n'undi muntu uyirwaye. Kwanduza rero bigenda bite? Ni uko wa wundi uyirwaye ashobora kuba atabizi ko arwaye, cyangwa abizi ko arwaye ativuza, cyangwa se yivuza ariko ntakurikire neza amabwiriza ahabwa n'abaganga. Iyo akorora rero, yitsamura, ahumeka, aririmba, avuga, umwuka asohora usohoka urimo twa dukoko, ukaba twakwivanga mu mwuka n'abandi bashobora kubana. Ko abantu bose se wenda ashobora gukorora, wenda ari ubundi burwayi, umuntu yatandukanya ati igituntu n'ubundi burwayi bwo mu buhumekero? Nuko inkorora y'igituntu imara igihe kirekire, ndetse n'igihe ivurwa ugasanga hashobora kubamo nko kumera nk'uworohewe ariko ntikire. Tuvuga rero ko inkorora akagombye gutangira gukeka indwara y'igituntu ari inkorora umuntu amaranye ibyumweru 2 cyangwa se hejuru y'ibyumweru 2. Inama rero y'ingenzi ni ukwivuza tudategereje kubanza kuremba, nuko igituntu ni indwara ishobora kuguhitana. Kiba igituntu cy'igikatu ryari rero? Indwara y'igituntu iba igikatu cyane cyane ku bantu bavurwa ariko ntibakurikize neza amabwiriza ya muganga, ugasanga bagenda banywa imiti uko bishakiye, agasiba icyumweru akazongera akagaruka akanywa imiti, birangira twa dukoko tw'igituntu yari afite mu mubiri twiremamo ubudahangarwa kwa ya miti, kugeza ubwo nubwo yazisubira akanywa imiti ye neza, uzasanga ya miti itakimufitiye akamaro kubera ko twa dukoko twamaze kuyimenyera mu mubiri wawe. Ubundi buryo bwa kabiri ni abagira ibyago byo kwanduzwa indwara y'igituntu ariko bakanduzwa n'abasanzwe bafite igituntu cy'igikatu. Icyo gihe rero nabo ahita arwara indwara y'igituntu cy'igikatu. Icyo gihe icyo tumusaba ni ukwisuzumisha hakiri kare, noneho akahita atangizwa imiti yagenewe igituntu cy'igikatu atabanje guta igihe avuzwa imiti y'igituntu gisanzwe kandi itazamugira akamaro. Rero ni ukuvuga ngo ubuvuzi buratandukanye hagati y'igituntu cy'igikatu n'igituntu gisanzwe? Yego, buratandukanye, ndetse nanavuga ko butandukanye cyane. Mu gihe rero abandi bavurwaga amezi 6, abangabo bavurwa amezi 12. Ku bijyanye n'igituntu cy'igikatu hari kugenda hagaragaramo iterambere ryihuse, ndetse bikagira n'ingaruka nziza cyane ku barwayi. Mu myaka mike ishize ku gituntu cy'igikatu twavuzaga abarwayi imiti imara hagati y'amezi 18 n'amezi 28, kuvuga hafi imyaka 2, kandi ugasanga ari imiti hagati 5 n'8 umurwayi anywa icyarimwe, kandi iyo noneho yo yamaraga igihe kirekire habaga harimo n'inshinge. Iterambere tugezeho no munsi turi guha umurwayi ubwoko bw'imiti 4 gusa kandi akayinywa mu gihe cy'amezi 6. Ese nk'umuntu wafashe imiti ni igihe kingana gite amara kugira ngo abatacyanduza? Uko ubushakashatsi bigaragara yuko igitangira imiti iminsi 2-3 nyuma kuyitangira, udukoko duhindura imiterere yatwo tugacika imbaraga cyane ku buryo kwanduza kwatwo bigabanuka ku rugero navuga rushimishije, ku buryo ibyago byo kuba wakwanduza abandi biba byagabanutse ku rugero ruri hejuru cyane. Dusaba yuko inzu babamo cyane cyane n'ibyumba abantu bararamo bikingurwa amadirishya igihe kinini kugira ngo umwuka waraye mu nzu usohokemo. Isuku ya kabiri ni uko ari ibiryamirwa, ari imyambaro igomba gusukurwa kenshi gashoboka. Icya gatatu ni ibikoresho abantu bakoresha mu kurya, mu kunywa. Ntabwo ari byiza yuko abantu bakoresha imiheha, ibikombe basangira, ahubwo bakagombye kuba buri wese agira icyo akoresheje kandi kigasukurwa ako kanya kikimara gukoreshwa. Guha umurwayi akato atangira kumva we icyizere cy'ubuzima kigenda gicika, bikaba byakongera ibyago byo guhisha abo mubana kurwaye, bikazarangira banduye bo batari bazi ko bafite n'umuntu babana nabo mu rugo. Dr. Yves Mucyo Habimana wadusobanuriraga ku ndwara y'igituntu. Ni naha rero dusoreje, muramukeho neza. Arakoze Yvette nako Kabatesi na muganga baganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga gishoje amakuru yacu kuri wa gatanu. Ariko nababwira ko mu kiganiro cy'imvo n'imvano cy'ejo tuzatangira uruhererekane rw'ibiganiro Fenega kwa yagiye gukorera mu Rwanda. Tuzatangira ku kiganiro yagiranye n'icyamamare muri muzika yo mu Rwanda, umutegarugori Butera Knowless. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon,
amakuru yandi mwamutumvise kuri radiyo arakomeje ku rubuga rwacu rwa interinete muri wikendi yose. Amakuru kuri radiyo azagaruka ku wa mbere. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuzamiryango. Ejo ni mbona imvano ku cyumweru ni urunana.